Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda idushikiye muri uno mugoroba, irebana n'abasoda b'u Burundi batari bakeya bamaze kugwa muri Congo, ariko tukaba tugiye kugaruka ku bamaze kugwa mu kiyaga cya Kivu bikozwe na M23, ariko byose bikaba byatewe n'amakosa akomeye cyane, amakosa ateye ubwoba yakozwe n'abatwara abasoda b'u Burundi muri Congo, kuko M23 yabatsinze ubwo yari ariko yerekeza mu nzira igana Bukavu, bikarangira ingabo zirongoye izindi z'u Burundi zitegetse ingabo z'u Burundi guca mu kiyaga cya Kivu, amaze bagatangira M23 bakayisubiza inyuma, ariko bikaba bitaboroheye na gatoya, kuko M23 ari igisirikare gikomeye cyane, gifise ibigwanisho bihambaye, gifise ubuhinga bukomeye, kuko M23 ise bitahura hakiri kare, bose bakarasirwa mu kiyaga cya Kivu, akaba nta numwe wabashije kurusimba. Iyi akaba ari inkuru idishikiye mu n'umugoroba iteye ubwoba, igaragaza ko abarundi ubwabo ndetse n'abasoda, abapolisi bari bakwiye gufatana mu nda bakekuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko bariko bararwanira inyungu z'akarwi gato cyane karongoye igihugu cy'u Burundi, ndetse abenshi bariko barapfa mu gihugu, barapfira mu gihugu ca Congo, bakaba bariko barapfa nk'imbwa, kuko n'igihugu ntago kiriko kirabasezerana iteka, ahubwo nyabuna bariko baranyengezwa, aho benshi bemeza ko abasoda b'u Burundi bariko barapfira muri Congo, wamengo n'abaroberi bariko barapfa. Ibi akaba ari ibintu bibabaje cyane kandi biteye ubwoba, biriko biribonekeza ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abatari bake bemeza ko byanze bikunze igihe cyari kigeze kugira ngo abarundi ubwabo bafatane mu nda bakure ubutegetsi bwa Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ari ubutegetsi butanezwe abarundi, kandi bikaba biboneka neza ko ari ubutegetsi butazigera bugira ico bumarira abarundi, kubera ibikorwa bigayitse kandi biteye isoni biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho abatari bakeya bemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atembeje igihugu ku rugero rukomeye cyane, ndetse benshi bakemeza ko igihe abarundi batakora ibishoboka byose kugira ngo bikureho iyi ntwaro y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro y'agahotoro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi, bwose ibintu bizayangara gusumbaho. Benshi baribaza niba iki gisirikare Ndayishimiye afise uyu munsi aricyo yavugaga kizamufasha gukuraho perezida w'igihugu cy'u Rwanda General Major Paul Kagame, mu gihe n'abaroberi ba M23 bamubijije icyuya bariko barica abasoda b'u Burundi, dore ko amakuru adushikira yemeza ko abasoda barenga 500 bamaze kugwa muri Congo muri kuno kwezi kumwe gusa kwa mbere guheze. Ibi byose bikaba biteye isoni kandi babaje, byerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butanezwe abarundi. Ni byinshi twabateguriye byerekana ubegito bwa Ndayishimiye ndetse n'ubukunzi bw'indabwe, ndetse tukabereka n'amagorwa abasoda bariko barahura nayo muri no minsi, ariko nanone abarundi batandukanye bakabanenga abasoda, bakabagaya ko batariko barifatanya kugira ngo barwanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Byose nyine mugiye kubikurikira mu idonido ry'amakuru. Uwacu usabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Burya umusoda w'u Burundi ntakingiwe. Muri Somalia twahora dusubiramwo kurasa uwupfuye kugira bikunde ko umuryango uronka inshumbusho. Ejo twarabajije impamvu abasirikare b'u Burundi bambara jaketi mu birori, ariko mu ntambara bakatara agatwe. Umwe mu ntwazangabo y'u Burundi yaduhaye umuco. Birababaje cyane kandi birateye isoni. Impamvu twaje kubereka ingene abasoda b'u Burundi badakingiwe, ni ukugira ngo tubereke aho impfu z'abasoda b'u Burundi ziriko ziraturuka, ndetse n'uburangare bukomeye cyane buriko burakorwa n'abatwara igisirikare cy'u Burundi uno munsi. Yagize ati izo jaketi ni ukuvuga za ngofero bambara mu mutwe zibarinda ko amasasu abageraho, ubona aho kuri iyi defile zikoreshwa mu birori nyine canke mu myimenyerezo ya gisirikare. Ntabwo ari jaketi z'intambara nka zijya aba M23 bambara. Mu bisanzwe u Burundi ntibugura ibikoresho byo gukingira umusoda ku rugamba. Iyo tugiye muri Somalia, abanyamerika baraduha jake z'intambara,
be na jire z'intambara za antibare, ariko ntabyo dufise. Ikindi kibazo dufise ni uko abasoda bacu badakora imyimenyerezo y'ingwano bambaye jacket na jire za antibare. Uca usanga umusoda w'u Burundi atigeze yigishwa neza akamaro k'ibyo bikoresho. Ni kenshi no muri Somalia wasanga abasoda bacu bagiye kurwana batambaye ingofero canke se antibare zo mu gatuza, babona umengo ni ukubagora gusa. Iyo umusoda arashwe agapfa, twaca natwe tumushirako inkoho aho urusoro rwaciye tugasubiramwo kumurasa. Ibyo twabikora kugira dusigure ko yarashwe n'umuroberi yari hafi yiwe, tukerekana ko urusoro rwashoboye gutobora jake canke jire. Ubundi ntibyari kumvikana. Urazi ko umuzungu adapyina. Baraza gusuzuma ingene umusoda yapfuye, basanze atari yambaye ibikoresho bikwiye ntibari kuduha inshumbushanyo y'umuryango. Urumva twategerezwa kurasa ibiziga by'abacu kugira turonke inshumbushanyo y'umuryango. Birababaje kubona ikiroberi nka M23 arico citwaritse abasirikare bacu kurusha igisoda cy'igihugu. Kurya wabivuze nibyo, abasoda bacu bagenda ku rugamba batambaye antibare canke se ingofero zibarinda gutoborwa n'amasasu, ugasanga barashwe mu mutwe, mu mutima, mu nda n'ahandi. Iyaba bambaya ibikoresho bikwiye hariho benshi bataba barapfuye. Niyo umusoda apfuye ntawugaruka gusuzuma uburyo yapfuyemo. Birababaje cane kandi birateye isoni. Aya namwe mu makosa ateye ubwoba kandi ababaje ariko aravugwa mu gisirikare c'u Burundi, ari gukurura impfu zitari nkeya, ndetse benshi bakemeza ko abamaze gupfa babaye benshi cane kugeza naho batakibasha kubaharura, dore ko mu ikambi ya gisirikare benshi batazira Guantanamo imaze gushikamwo ibiziga bitari bikeya biri mu mafirigo, aho banze ko abarundi babahambira icyarimwe kubera ko babona ko byakwega akarambaraye mu gihugu. Ariko abapfuye ku munsi w'ejo baramaze kuba benshi cyane, ndetse hakiyongeraho abo biciwe mu kiyaga ca Kivu. Aya akaba ari amakosa akomeye cyane yakozwe n'abatwara igisirikare c'u Burundi muri Kongo, aho benshi bemeza ko byanze bikunze bagomba kubitumizwa bakabiryozwa, ariko na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwiwe adasigaye, kuko ntaco ariko arafasha abene gihugu, nta nico ariko aramarira igihugu muri bino bihe bigoye igihugu kiriko kiracamo. Twababwiye ko ibintu bitoroshe na gatoya, kuko abasoda barenga 200 barasiwe muri Kivu, bose bagapfira icyarimwe bikozwe na M23. Umusoda w'u Burundi twabashije kuyaga, ndetse tukaba twagerageje no kuvugana nabo ku ruhande rwa M23, bagize icyo batubwira kuri ibyo, ndetse batwereka ukungene ibintu byose byagenze. M23 yarwanye cyane kugira ngo isatire igisagara cya Bukavu, nubwo uyu munsi itaragishikamo, ariko amakuru adushikira aremeza ko cyose yamaze kukizenguruka. Abasoda b'u Burundi batsinzwe bari barinze Goma, ndetse no mu bindi bice bari barimo mu burasirazuba bwa Kongo, bose berekejwe mu bice bya Bukavu byeregereye Bukavu. M23 yakoze operasiyo ihambaye cyane, amaze yegeze inyuma ingabo z'u Burundi kugeza aho babonye ko inzira isigaye yonyine ari imwe. Babonye ko gusubira inyuma bidakunda, ndetse amakuru adushikira yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabahaye ubutumwa akababwira ko gusubira inyuma bidakunda, ahubwo ko nyabuna bagomba kurwana kugeza basubije inyuma M23 bakajya gusubira mu bice bari barimo, ndetse bagakora ibindi byinshi cyane, harimo no kubasubiza kure cyane. Ibi byose byatumye abatwara ingabo mu gihugu z'u Burundi ziri mu gihugu ca Kongo bakora amakosa akomeye cyane, kuko batekereje gutega umutego M23, batekereza kuyubira, ariko basanga M23 ibarusha ubuhinga ndetse n'ubushobozi bw'intambara. Amakuru dufise nuko utwara ingabo z'u Burundi ziri kurwana muri Kongo yatanze igitekerezo ko kugira ngo babashe gushobora M23 ari uko barwanira mu bice bibiri bitandukanye, M23 ikisanga idafise ingufu zo kurwanira mu mirwi ibiri itandukanye. Niko kwiyumvira kohereza abasoda b'u Burundi bagaca mu kiyaga ca Kivu, bakambukira hagati na hagati aho M23 igenzura, amaze bagatangura kurwana basubira imbere n'inyuma,
ibi bikaba byari gufasha ingabo z'u Burundi gusubiza inyuma M23 gusa ntibakunze na gatoya kuko M23 irafise ubuhinga buhambaye kandi irafise uburyo ki iriko irategura ingwano zayo, dore ko n'amakuru adushikira avuga ko mu bisoda byose biriko birarwanya M23 byose bigiye bifise abakozi ba M23 ku buryo ikiriko kirategurwa cyose kimenyekana hakiri kare. Hakaba n'amakuru avuga ko M23 ifise ubutasi bwo ku rwego rwo hejuru ku buryo ikigiye kuba cyose gihita kimenyekana hakiri kare. akaba ariyo mpamvu ingabo z'u Burundi zaciye mu kiyaga zijya gutangira M23 zahise zimenyekana hakiri kare, M23 igahita ibarasaho ku buryo atanumwe warusimbye. Amakuru adushikira akavuga ko ubwato bwari butwaye abasoda b'u Burundi bwari burimo abasoda barenga 250, ariko akaba nta numwe wigeze usubira inyuma, bose n'ibiziga byabo bikaba bitarabashije kuboneka. Ibi byose bikaba byatunuje abasoda batari bake b'u Burundi kugeza aho abenshi muri bo biyumviriye guta urugamba bakomoka, ariko bakisanga atamahitamo bafise kuko guta urugamba ukerekeza mu Burundi n'ubundi n'ukwicwa, ndetse benshi bakicwa nabi cyane bikozwe n'iperereza. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yagomeza no gutanga amategeko avuga ko batagomba gusubira inyuma, ariko bo twabashije kuyaga bakatubwira ko igihe Ndayishimiye atareka ngo basubire inyuma, byanze bikunze ibara rishobora kugwa kuko M23 irafise imbaraga nyinshi cyane kandi yasinye ko ibarasa kugeza ku wa nyuma. Akaba ariyo mpamvu abo twabashije kuganira badusabye kubatangira ubutumwa tukabasabira abarundi gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu ndetse batabare n'abasoda biyamirize ibi biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Abandi bakuru b'ibihugu bafise ingabo zabo muri Kongo bariko barategura kubasubiza mu bihugu byabo, ariko Ndayishimiye we arabandanya ahubwo nyabuna no kohereza n'abari basigaye kugira ngo bicirweyo. Kandi ikibabaje kinateye isoni nuko abo bose bafashaga leta ya Kongo bariko baratahukanwa, bariko barasabwa gutahanwa, ntabwo bigeze bapfusha abasirikare nk'abo u Burundi bwapfushije. Akaba ari no mpamvu Perezida w'u Burundi abona ko gusubiza abake basigaye inyuma cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kandi ko byaba biteye isoni, ndetse akabona ko n'amafaranga yahawe ashobora kuyasubiza. Akaba ariyo mpamvu ari gukora ibishoboka byose kugira ngo abasirikare b'u Burundi bagumye barwane. Nka Perezida Lazarus Chakwera wa Malawi yaraye afashe ingingo yo gutahukana abasirikare ba Malawi bahora kugwana muri Kongo. Abasoda ba Malawi bari muri Kongo mu ngabo za SADC mu ntambara yabahuje izo ngabo na M23 mu gisagara ca Goma. Malawi yatangaje ko yahaburiye abasirikare 3 byarangiye Goma ifashwe na M23. Perezida Chakwera avuga ko afashe iyo ngingo kubera itangazo rya M23 rivuga ko ibaye irahagarika intambara kugira abamerewe nabi baronke ubutabazi. Avuga ko ashaka guha amahirwe ibiganiro by'amahoro, ariko icumvikana rwose nuko Perezida Chakwera atifuza ko ingabo ziwe zisubira kurwana na M23. Ni ingingo nziza yo kutabara abasoda biwe mu ntambara itari iyabo. Mbe yemwe mutima mweranda yogendera Perezida Evariste Ndayishimiye nawe agatabara abasoda b'u Burundi bariko barahornera mu ntambara itari iyacu. Abasoda b'u Burundi barakwiye gutahura bakava mu ntambara badatahura, ndetse bagakora ibishoboka byose bagatabara igihugu, kuko ubundi igisoda nicyo gitabara igihugu, ntago abanyagihugu aribo batabara igisoda. Barakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu, bitari ibyo barisanga u Burundi bwashitsemwo intambara, kuko M23 amakuru ahari nuko ishatse gufata Bujumbura atana amasaha 5 byayitwara. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bemeza ko Ndayishimiye kubera ubukunzi bwe bw'inda bugiye koreka igihugu cy'u Burundi. Mu kandi kanya kari buze nandi makuru ahambaye cyane, aho tuza kugaruka ku makuru ateye ubwoba ari kuvugwa muri CNDD-FDD, ndetse tukaza no kuvuga ku makuru arabana n'abasoda b'u Burundi bakomeje guhonera muri Kongo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije bakunzi bacu, mudahwema kwereka ko mudukunda kandi ko mukurikira uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.